bakunzi ba Fresh TV zidasanzwe twongeye kubaramutsa tuvuga mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye tukatongeye kuba ikaze mu kiganiro cacu our news tukaba dufise ama news nkuko muvyumva nyene kandi dusaba tumire bashasha no musi kumbure harashaka kuba yaramaze gushika hano ariko hari nundi mushasha mushaka kuba mwahora mwumva quelque part mugo no musi mwogiye no kubona raza kuvyivugira reka tubahe ikaze rero ushaka twidondora noneho twinjiye neza mu kiganiro cacu mpereye iburyo turabaha ikaze. Murakoze cyane natwe turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Izina ni Patrick birashoboka. Mwamese abayezagire cyane. Murakoze cyane. Turabaha ikaze nawe. Merci beaucoup. Hello dear followers wa Fresh TV zidasanzwe. Ni umunezero udasanzwe kuba n'abakunzi bacu. Buze ngo our news, ndagenda bise my news, duturanye na your news. News ndajyoyo cyane. Ni Claude kwizera kisi. This is Fresh TV. We shine to progress. Turabaye mu kiganiro cacu. Murakoze cyane. Kuko mwavyumvise ni Claude musanze muzi muri Radio Voix d'Espoir mwahora mumumva ariko no musi noneho muramubona. Nico gituma cavuga byinshi cyane gose. Kubera akunda kuvuga batamubona ariko cette fois-ci ariko aravuga bamubona. Cette fois-ci les gars 42. Okay. Turabaye mu kiganiro cacu. Our news aho tugiye kubaganiriza ama news hari nkuko yabivuze. Claude burya turi hano ku bwa Voix d'Espoir canke kugira gutahura neza ishatuzanye hano. Okay, no munsi nitwiga ku bwa Voix d'Espoir aho kandi hariho isano gatoyi kubera ni Nanga event ni cooperative Nanga event sanze ihurikiyemwo abamenyesha makuru bakoresha ibiganiro mp'imbazamana. Urumva ko nagiye muri cooperative fisi yo mvuye cyangwa se fisi amamu ko source ni Voix d'Espoir yo yampaye miko kavuga ati Claude ngwino kuri miko nyuma rero birangira dushizeho inanga event kumwe n'abagenzi bacu n'umunsi naje nk'umu inanga. Ego ubundi inanga event Claude yashizeho kubwa impamvu zawe. Okay, merci beaucoup. Inanga event ni shira hamwe ni cooperative yaje twararabye nkamesha makuru dusanzwe dukora ibiganiro mp'imbazamana. Ndavuga ati hamba vyuko tubikora buri umwe akabikora ku radio asanzwe akorera ko dufise na ligne editorial zitandukanye ahubwo turavuga ati uru inkoni imwe cyangwa se agati kamwe karuruha kuvuna ariko zimaze kuja hamwe ico ibintu biri strong avuga ati reka tuje hamwe rero duteze imbere igisata ca gospel mu Burundi ibikorwa by'indirimbo by'abaririmbyi b'iwacu bigire kure haba mu gutegura ama evenement y'abaririmbyi haba mu gufata impano tuzigirire tuzentretena haba mu gufasha abaririmbyi bijanye no kubategura ingene ashobora kwandika indirimbo zabo ingene bokoresha ama seminaire n'ibindi ni Nanga event yagiye kugira ngo bifate mu mugongo umuririmbyi wese kora kuri buno butaka mu gikorwa cyo guhimbaza Imana. Muri ibyo byose byinshi utubwiye nk'ibigaragara mwa bamaze gukora antwe takwa nsanze mu Nanga event umunsi ndiko ndamubaza ariko sinishura ariko niko ndaza kunyishura awe numwe bazananye muri byinshi bimaze gukorwa ikintu muvuga ati tuyafise n'intahe nabo bishingiye intahe ni nk'icara. Ikintu twirata ca mbere nuko hariho abaririmbyi nibyo haraho bari bamaze gushika ariko kandi kubw'ukuboko kwa Inanga event kubw'ukuboko kw'abamenyesha makuru batandukanye bakorera muri rishira hamwe twarafashe mu mugongo kuva ndibuka ko habaye lancement officiel ibikorwa byacu turatumira abanditsi n'abamenyesha makuru bamenga mu kwezi kwa 11 2021 umwaka kugira urangire ariko kandi urabona ko hari abaririmbyi uyu Patrick birashoboka arabishingira inahe kumwe n'indimbo yiwe nziza cyane indirimbo Getsemane indirimbo agira samya na ku marade atandukanye indimbo agira cha kuri Voix d'Espoir radio ibyizigiro za Buja FM nibagira samya na ku marade atandukanye za BTV Fresh TV n'ahandi ni igikorwa kidasanzwe tuvuga ati two turirata abandi bari twafashe mu akote ya Patrick birashoboka hariho Samuel Praise hariho Patrick hariho Cedric Irakoze hariho Moses Sirumva bose n'abaririmbyi twagiye turafata umugongo kandi tubona ko feedback ari nziza haba ku radio haba ku televiziyo hano niyo ko baribonera ko tutaje twenyene twazanye n'umwe mu baririmbyi Inanga event yafashe umugongo. Murakoze cyane. Patrick noneho kumbure uri gishinga ntahe ca Inanga event muri kano kanya waserukiye abandi batashoboye kuvuga kunda ko bashobora kubera hamwe twese kuri plateau ariko nka Patrick amaze gukorera muri Inanga event uravye avanye kukorerayo warusanzwe ku bikorwa byawe
ariko mumaze gukorana naho nk'ikintu c'inyungu canke avantage maje kubonamo ni yayi nk'ushingira intahe muri ibyo bikorwa bashobora kuba byinshi barafashije abarindi batandukanye. Murakoze cyane. Ni byinshi cyane sinobidonda ngo mpavure ndabimare muri uyu mwanya muto dufise, ariko mvuge bike muri byo. Ubwa mbere bwobwo ijambo ry'Imana riravuga ngo turi ivyaremwa vyayo, turi ibiremwa vyayo twaremewe muri Kristo Yesu kugira ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye kera tutarabaho ngo tubigenderemo. Hamwe n'ivyo kandi ngo turi ingingo z'abagenzi bacu, nivyo hari ivy'Imana yateguye kugira ngo je ndabigenderemo, ariko kandi kuko turi ingingo z'abagenzi bacu ikimpuza nabo ushobora kumbure kuzuza ingabire yanje. Rero mu bigaragara mvuge mu bigaragara kubw'indirimbo Getsemane hariho benshi bashoboye kuyumva ku bw'aba bene data kubw'iryo yerekwa ryabaye muri bo. Rero ivyo navyo turabishimira Imana. Hama mu bitagaragara naho nuko abo nyene bayumvise harimwo abafashijwe. Hambavu y'ivyo kandi biragaragara ko iyo ndirimbo mu bigaragara tugiye kuraba kuri internet yarashoboye kurabwa n'abantu batari bake, nibaza ko n'ubundi bakibandanye. Ivyo rero sinobideha ko babigizemo uruhara, kandi hambavu y'ivyo byatumye numva jewe ko vy'ukuri ivyo nakekeranya kuko tuba dufise ibiduca intege bitandukanye. Ndibuka ko hari umwe yigeze kumbwira ati wewe byo kurimbura bireka urabikindi gikorwa ushobora gukora peut-être muri église, uko yarabona ko ivyo nkora bitavansa bidafite iyo bija. Mugabo nongeye kugira ivyizigiro cyane maze guhura n'aba bene data, numva ko vy'ukuri ndi mu ngabire yiwanje, kandi ndiyumva ko ndo muririmbyi, kandi ndabona ko ni vyiza vyinshi nashitseko ku bwabo, kandi nizigira ko Imana izorushiriza kubakoresha. Rero ndahamagarira n'abandi gushobora. Turi nyine Patrick, ubundi avant yo kuja muri Inanga event mukorane nabo warasohoye indirimbo kandi waragira ama emission mu radio canke mu televiziyo yandi atandukanye, ariko mengo aho akandi karusho kaje nk'akabijya naka, kandi warusunze mu ma emission n'ahandi ndibo zawe zarasirikisha hatandukanye, akabijya naka akabijya kaciye kahaba nuko ubu twakoranye nk'abantu twamaze kuba umwe. Ntibyabaye bikimeze nk'aho ndiko nja kurondera abantu tutazinanye, babanje baba inshuti, baba bakunzi banje. Rero uno munsi vy'ukuri tuganira nk'inshuti, ntabwo nkira umushitsi. Ico ni kimwe mu bigaragara. Ikindi naco kubw'indirimbo nyene urugezo yashoboye kugerako bwaba bwa mbere ngize comparaison y'ibikorwa nanisanzwe fisi. Ego murakoze cyane. Claude, noneho kumbure rero hari y'amanyutu ko turavuga mwatanga kutubwira gato y'Inanga event murafise no bamaze gukorana igihe kitari gito, ariko ikintu gishasha two kwitega muri uno mwanya tuko turavugana vuba cyane nica kugira ngo tuzibe turarandira mu kiganiro cyacu. Rakoze cyane myimisha makuru Jessica. Ikintu kidasanzwe kiravugisha benshi, ikintu kidasanzwe kiranyengetera abo bakunzi b'umuziki muri rusangi, ikintu kidasanzwe kirazunguruka hirya no hino ku mayira, ikintu kidasanzwe kiravuga mu ma publicité atandukanye, karabasirikira mu radio n'amateleviziyo. Ni ikintu twise worship time. Worship time ni gikorwa gitekanijwe kuri uyu w'Imana, kuri uyu w'Imana igerekezo rya 28 Nyandagaro. Nyandagaro yandagara, ariko kandi duhimbaza Imana like never before. Nyandagaro igenda twisezera tugira bye bye, ariko kandi hari ikintu kidasanzwe cyo guhimbaza Imana twateguye kuwa Mungu Sunday, siku ya Jumapili. Azobari sangapi bizobera hehe? Neza cyane rakoze. Ni ku munsi w'Imana igenekerezo rya 28 Nyandagaro. Igenekerezo le 28 août 2022 bizobera muri mwishengero Jesus Grace mu Ngagara kati ya gatanu. Ariko arizo bari show. Ego Patrick, niza ko nabuzo hari cyumbe n'abagenzi bawe abashoye gufasha na Inanga event kugira ngo barushize gushinga intahe no kwifatanya nabo, ko nibaza ko muri imfura za Inanga event. Rero nibaza ko na umuce kenza muzo muhari.
Ego tuzoba duhari cyane kandi nizigira ko bizoba ari ibintu bimeze neza ko muri je ndavyumva. Muri je ndavyumva ko bizoba bimeze neza rero nzoba ndahari n'abandi batandukanye. Nibaza ko tuza kumenyeshwa. Murakoze cyane. Ego Claude kumbure muzoba muri kumukorana babagize inanga event gusa canke hazoba hariho n'abandi benshi kumbure ntibumve ko hari Patrick babonye hari n'abandi bariko barakorana inanga event ariko kandi nta bandi bashobora kuza bari kuri uwo munsi. Mwatanguye mvuga kintu kivuga ubumwe. Ubumwe ni ikintu kidasanzwe hambavu y'abaririmbyi tuko turasohora canke se hambavu ya Patrick irashoboka hambavu ya Mosi irumva hambavu ya Cedric irakoze abo bazoba bahari bo ni 100%. Kandi presence yabo ni irafise ibuze muri evenement twise worship time ariko kandi hariho n'iyindi migwi isanzwe ibica bigacika ngaha mu gisagara ca Bujumbura twaragereje tutavuga ati abantu bazoba baje muri concert harimwo urungano rutandukanye harimwo abana bato bazoba ko baje gusezera vacances avuga ati papa mama reka uburuko bwari ari burebure ariko reka dusoze ukwezi kwa myandagaro turi muri Jesus Grace mu gagara katsi ya gatanu impande ya Avenue Rukuga cyangwa se Avenue Rukiga Ale Rukiga okay Ale Rukiga murantunge cyane rero hari n'abandi baririmbyi ba yindi migwi hariho Sifa Voice n'umugwi bazi cyane mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'umugwi ndaza numva n'igihe nari n'abandi hagati mu gihugu Sifa Voice n'umugufise ico uvuze hariho n'umugwi bita NGG nabo nyene abasore New Generation of God bariko barakora neza ndetse bashoye kuri imidiyo yose n'abanyagisagara bakunda hip hop bakisangamwo harimwo Adonai Ministries nabo nyene n'umugwi urikiyemwo inzungano zitandukanye nabo nyene arabaririmbyi bateka bigasha ariko kandi bagateka bizima nabo nyene kumwe n'aba ba Patrick babona ko hariho n'umugwi bitwa abanaziri abanaziri nukuza mwafunze amasentire neza cyane gose abasiri imbere umva ko ari gufunga sentire ukagumya cyane hariho n'umuririmbyi aho zaririmba secular akavuga ati now narahindutse now ndicare mu gishasha now I'm a new creator ni Aimable Tayaya yazoba yibereye avuga ati nje kwerekana ubuzima nakiriye nje kugaragaza ubuzima nahindutse nje gutembesha ubuzima nacakiye muri Kristo Yesu abari bakumberewe Aimable Tayaya kumubona ari kara dancinga kubona kara praising kubona kara himbaza ni dimanche murakoze cyane gose Patrick tuturarangiza nakakaja mushaka kubwira abarinzi bagenzawe kumbe batarataha canke batari bwanumva inanga event icyo yoshobora kubafasha canke akamo canke nk'intererano ushobora kubabwira mu kurangiza ikiganiro cacu. Murakoze cyane cyo nabatumirira cyatumye numva nezerewe uyu muryango kwa mbere bwo nuko mu gukorana nabo baradusaba ko tuba dufise uburongozi bw'ishengero turimwo kandi tubanye eglise locale kandi gushingira intahe ivyo navyo biratuma umuntu yirotuva amenya ko ararabwa agaca mu byo arimo arakora agaca bishyiramo indero rero icyo no bahamagarira nuko bo kwitura inanga event bakabafasha bakabagira nkuko bangize kandi ikigira kabiri bakora ibikorwa bimeze neza ibikorwa dukora tubisengere Imana ibibemwo kandi nkanababwira nti banacika intege ko tuzogera aho yavuze tuzogera no kuco yatubwiye nico nobwira abaririmbyi bagenzanje biture inanga event yego murakoze cyane kuri turarangiza haramushaka ko woshimira ku inanga event noneho ubwire ko ugiye nawe utumiye turangiriza hano ikiganiro cyacu bakino bango kumwe kuriyagaza ni kumara ubugi nimba tugeze ngaha nibyo utemesha makuru bakasanze dukurikira ibiganiro nk'imbazamana ariko kandi rimwe na rimwe gushigikwa ni byiza turashimira abantu badufashe mu mugongo ndetse babandanya kudufasha mu mugongo ndetse bazobandanya no kudufata mu mugongo aho twokwibagira Fresh TV de 57 rero nako bafashe ya mbere ku kiganiro ciza gishikana kure ubu butumwa gishikana kure ibigo bya inanga event ndetse n'iki gikorwa ca twatatura ku munsi w'Imana worship time nuko turashimira cyane Grace Media nabo nyene aho bari
respect baradufashije cyane amazi kandi baradufashije cyane na Love Band baradufashije cyane Master Music ni mumaze imisi kubaga publicité kubwiza nuko kati yari muri Master Music tubashimira cyane turashimira Buja FM turashimira cyane Radio Voix d'Espoir Juremesha naho nyene baduha sponsor zidasanzwe turashimira cyane BTV turashimira RFM turashimira Kangaroo Studio barakoze cyane ndetse aba bose bakoze bikora inka ku rugezo rungana tuvuga ati kudushapo muri abantu beza cyane niko mwakoze kandi turi reconnaissant avec R majuscule kuko mwakoze ngira ko ntumira abakunzi bibirori si birori gusa mvuze ngukiro rumenga ndarengeje urugero ariko kandi yego koza mwanya guhimbaza no gutazira cyane gose kandi kwinjira ni kubuntu umuntu azazana umutima gusa uguhimbaza cyane gose kuko bamugira ibintu kwinjira no kubuntu kirese uvuze ati reka nze gushikira ingabirana reka nze gufata umugongo inanga event ni byiza cyane ni kuri uyu munsi ni ku munsi w'Imana ni umunsi w'Imana wa nyuma weraheza ukwezi kwa myandagaro ukwezi k'umunani bizobera muri Jesus Grace Church ari ya Mungagara gatanu quartier gatanu na ni aleru kiga juste hepfo ya zone cyane umva na ubwire seri wawe naje namaze kumubwira ubundi abwire nyirakuru uko nyene batafise mihangane arashaka guhitana undi muri akaja kuri gara gaja hehe akavuga ati bro turashaka kugenda muri mwanya guhimbaza gutazira ni Mungagara ntukatira handi hantu ni muri sama harabaye ibikorane cyangwa se ibirori byinshi cyangwa se ibiteramo byinshi ariko wumve ko ni igiteramo kije ku bwawe wewe nyine ukora dukurikirana ubandanye witegurije kintu saving date ariko kandi hageze ni mu misi twatagira comptable twataguharura pam umunsi w'Imana murakaze cyane gase murumva nyene ni umuntu akasanza akora ibiganiro bya hariya ku Voix d'Espoir muramwumva ingene avuga ku mipira cyane cyane FC Barcelona na Real Madrid iteki 16 ariho El Clasico murakaze cyane gase reka tubashimiye ko mwashoboye kwitaba ikiganiro cyacu ndagushimiye inshuro 37 ego Patrick katubashimiye murakoze cyane mugira umugisha ego murakaze cyane cameraman wamushimiye ndaza kugenda mushimira ndamwibagira tutiranga bakunzi mukunda gukurikirana ibiganiro byacu kuri Fresh TV twongeye kubashimira uburyo mudahengeshanye kudukurikirana tumenye kuwo munsi dimanche le 28 isaha 9 mu Ngagara muri Jesus Grace Church azari isaha 9 muratumiwe cyane gose hama tubutsa kandi kuza munagira like share na subscribe mushobore kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu tubagiye gushimira best matuma mubona ama image asa neza cyane gose murakoze. This is Flash TV. We shine to progress.